Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 2-5-7 ni wa musore wanyu Mr Black, wa musore wanyu yama abazanira ama exclusive, ama news y'abaririmbyi b'abarundi, ama trending, ariko na trending hano mu gisagara cyacu guys. Icyo tuzokoma tubandanya tubasaba nuko fast aho hepfo ahantu handitswe subscribe uzokoma urirongera ama notification guys ku biganiro byacu byose tuzokoma tubashikiriza guys. Hey, news y'uno munsi guys ni kizigenza mu muziki ndundi, kizigenza mu muziki ndundi ariwe Big Fizzo Big Farious guys. Big Fizzo Big Farious ku mbuga yiwe ya Instagram yari kuyifoto avuga ati ndabizi guys. Ni foto aracakurikiza ijambo ndabizi, titre y'indirimbo yiwe guys. Ariko icyakurikiye inyuma y'iyo post guys, nico kintu kiriko kiravugisha amajambo abantu benshi guys. Gumana nanje rero, gumana natwe mukurikirane kino kintu guys, kiratangaje cyane mu muziki wacu. Yes, ni kuri iyo post rero hashoboye kumanuka abaririmbyi batandukanye cyane guys, barakomanta. Ariko icyadutangaje naco niki, umuririmbyi ava mu gihugu kibanyi ta Tanzania guys, muramuzi ni Mark Voice, nawe yashoboye gukomanta kuri iyo post ya Big Fizzo guys. Faster mwache mwibaziki ngama uri umufana w'umuziki ndundi uciye wibaziki guys. Ni Big Fizzo Big Farious afitaniye igikorwa na Mark Voice, niturabimenya. Ariko tukabandanya tubibutsa yuko mu Big Fizzo yarigeze kuja muri Tanzania, aja muri studio za Next Level Music. Twarigeze kumubona muri studio za Next Level Music, ariyo studio cyangwa management ikurikirana uwo muririmbyi Mark Voice guys. Ni cyubahiro gikomeye cyane ku muririmbyi wacu Big Fizzo kubona umuririmbyi w'umunyamahanga aja kuri post yiwe agakomanta ati Big Brother. Yes guys, ni bimwe by'umutima w'urukundo guys. Ni gikorwa kiri hagati ya Mark Voice na Big Fizzo, cyangwa ni bwa bugenzi nyene. Gumana natwe tubandanye tubaronderera amakuru akuyandi uko bigenda vyifata guys. Turabakunda gose, icyo tubasaba nuko niwibagire kudusigira subscribe yawe guys, uzokame urirongera ibiganiro biri ku mwanya guys. Turabakunda gose.